Subire ndabaramutse narabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV ntiyambonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Amakuru avugwa muri politike, umutekano, inkuru zivugwa mu butungane, zivugwa mu kibano, agateka kazina muntu n'ibindi vyinshi biba vyagiye biratangazwa. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikirako. Muri ano makuru turaza kubabwira ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo mu majambo avuga aguma arota intambara. Iyo ntambara Reveriyano Ndikuriyo yoba aguma aravuga mu majambo yose ashikiriza yoba iriko irategurwa nande? Ese ubwoba Reveriyano Ndikuriyo afise n'ubwiki? Turaza kumva amajambo ateye ubwoba yashikirijwe n'uyo mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane ni inkuru yatangaje abatari bake, aho Uburundi bwoba buhaye igihugu ca Guinea Equatoriale amatoni 20 y'umuceri. Ni ibintu vyatangaje mu gihe inzara izura inzara mu gihugu, abantu benshi bakaba bafise ibibazo vyo kubura imfungurwa ndetse n'ubukene butagira izina buri mu gihugu. Igihugu c'u Burundi kuba gihaye igihugu ca Guinea Equatoriale amatoni 20 y'umuceri, mu gihe nanone igihugu c'u Bushinwa caheruka guha igihugu c'u Burundi imfashanyo z'umuceri, ariko nanone hakavugwamwo amanyanga akomeye cane, hakanavugwamwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko yoba ari we ariko aradandaza uyo muceri mu gihugu ca Guinea Equatoriale. Ivyo byose muraza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido twabiteguye. Nayo muri Kabezi haravugwa inkuru mbi, ninde yishe Abdurazak Irankunda, agahinda k'umuryango utarashingura uwabo inyuma y'indwi zitatu. Abdurazak Irankunda yishwe, ninde yoba yarabigizemwo uruhara? Muraza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye. N'ibindi nakubwiye mu mfunyapfunyo muraza kugenda murabikurikira. Nizera ko wamaze gufyonda kuri subscribe canke s'abone kuri ukoresha YouTube y'igifaransa. Kano makuru tuyatangure mu buryo bw'idonido. Kabezi, ninde yishe Abdurazak Irankunda, agahinda k'umuryango utarashingura uwabo inyuma y'indwi zitatu. Abdurazak Irankunda yari umusore w'imyaka 23 ava ku mutumba wa Kabezi, ni muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura Rirare. Yari yikorera utwiwe, hamwe akaba mu barovyi, ahandi yakora ibikorwa vyo gusudira n'ibindi. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2023, Abdurazak Irankunda yagiye kwivuna kanyota ku kirabo bita kwa Jire ku mutumba wa Gakungwe, aho nyene muri komine Kabezi. Bivugwa ko ngaho ariho bamwe mu mbonerakure bamusanze baramushwanira, baramukubita kugeza naho bamuniga arahwera. Amaze gupfa, ikiziga ciwe catwawe na za mbonerakure zimuta hafi y'umurima w'ibigori vya komine, baraheza barahanyura utugori dukeya bamurambika iruhande mu mvo yo kwerekana ko yafashwe ariko yiba ibigori. Ababonye ikiziga basanze umukuru w'agacimbiri aho mu Kavungwe, ahageze hari ico kiziga. Inyuma y'igandagurwa rya Abdurazak Irankunda, musitanteri wa Kabezi we yahavuye aza aratora ikiziga kijana mu buruhukiro mu bitaro vyoba biri ku Musaga, ni mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango w'umuhisi wagiye kubimenya haciye iminsi 2, abiwe baja kurondera musitanteri aravyemera ko yajanye ikiziga mu buruhukiro, aca abasaba ko boja kumuhamba. Abaryango b'umuhisi bararahiye kumushingura abamwishe badafashwe. Umukuru w'agacimbiri mu Gakungwe yahavuye afatwa ajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Imbonerakure zagandaguye Abdurazak Irankunda ntizakozweko. Kuva uwo mukuru w'agacimbiri afashwe, umuryango umaze kwitaba inshuro 2 kuri parike ya Kabezi kugira bakurikire amatohoza kw'igandagurwa ry'uwabo.
igihe cose bitavye basanga wa mukuru w'agacimbiri atazanywe. Hirya y'ejo baritavye bataha atagikozwe, batashe bakekezwa na za mbonerakure zivugwa ko arizo zabahekuye. Gushika ubu umuryango ubwirwa ko wohamba n'ingoga Abdurazak Irankunda kubera n'ubundi ataco uzoshikako. Umuryango w'umuhisi nturabona ikiziga c'uwabo, kugeza ubu babwirwa ko kiri mu buruhukiro ku Musaga, ariko ivyo bitaro ntibimenyeshwa ivyo arivyo, ntibamenyeshwa ivyo arivyo. Indwi zitatu ziraheze batabonye ikiziga c'uwabo, abishe uwabo nabo baridegemvya. Inkuru iteye agahinda kandi ni inkuru ibabaje. Imbere yuko tuja ku majambo ya Reveriyano Ndikuriyo, amajambo yose ashikiriza aguma yikanga intambara, tubanze tubabwire kuri no nkuru itangaje aho Uburundi bwahaye Guinée Equatoriale amatoni 20 y'umuceri. Uyu munsi inyuma y'umutaga twaronse amakuru avuye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura avuga ko hari indege ya Guinée Equatoriale ije gupakira amatoni 20 y'umuceri. Tukivyumva twibajije ko ari igihuha kubera tuzi ubukene bw'imfungurwa mu Burundi buhari. Twasavye abaduhaye inkuru kudufotorera ivyo bintu. Mu nyuma twumvise ko amakamyo 2 manini yo mu bwoko bwa Fuso yaje yuzuye imifuko y'umuceri apakirwa ya ndege. Indege yavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura isaha 10:43 itwaye wa muceri. Amafoto twaronse yerekana ko iyo ndege iri mu bwoko bwa Irwishine ari iy'igisirikare ca Guinée Equatoriale, ifise imparati 3C TM 6. Hano rero tukaba twasigaranye akabazo gakomeye. Uburundi bwoba bugabiye Guinée Equatoriale amatoni y'umuceri mu gihe inzara izura inzara mu Burundi, ibiciro vy'imfungurwa bikaduga ku munsi kubera ubukene bwavyo. Hari n'amakuru atanguye gukwiragira ku mbuga avuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari we yoba ashoye uyo muceri muri Guinée Equatoriale. Ayo makuru nta vyemezo vyayo dufise. Ico bikoze birahambaye ko abategetsi b'u Burundi basigura ivyo ari vyo mu gihe aribo ba mbere babuza gutwara umwimbu w'u Burundi hanze. Ivyo bishitse mu gihe mu ndwi iheze Burundi bwaronse imfashanyo y'amatoni 591 y'umuceri bwahawe n'Ubushinwa. Ico gihe umushikiranganji Imelda Sabushimike yamenyesheje ko iyo mfashanyo igiye gufasha abarundi bantahonikora mu gihe ibiciro vy'imfungurwa bisigaye ari umurengera, none barasaba imfashanyo bakaca bayijana ahandi. Nakamaramaza nibara ku mutemere. Inkuru tubandanya kubatohoreza. Tugaruke kwa Reveriyano Ndikuriyo, ni Secrétaire General w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aguma arota intambara mu majambo ashikiriza. Kuri uyu wa gatandatu abakenyezi bo mu mugambwe uri ku butegetsi barahimbaje umunsi mukuru wabahariwe. Ibirori vyabereye mu gisagara ca Gitega, mugwa mukuru wa politike hagati mu Burundi. Habaye akaryo ko kuri Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ko guhayagiza intambara no kugabisha ko kwica umuntu wese yogerageza kurenga imbibe z'u Burundi. Uwo munsi wiswe n'umugambwe CNDD-FDD umukenyerarugamba Day, wahimbarijwe mu ntara ya Gitega. Yitaba ivyo birori, Reveriyano Ndikuriyo yarashimagije intambara akoresheje imvugo ifobetse nk'uko abikora kenshi. Ati General Major Evariste Ndayishimiye yaramaze kubivuga, Uburundi ntibuzosubira kuvogerwa, imbibe zose ziracunzwe neza, tuzobamesa. Umwana w'ingwe niyo ngwe nyene, niko Reveriyano Ndikuriyo yavuze. Yemeza ko umugambwe wiwe ariwo ujejwe ivyo abarundi bakeneye, ari vyo kuvuka no kugira no gukurira mu mahoro. Yemeza ko umugambwe wiwe ariwo ujejwe ivyo abarundi bakeneye, ari vyo kuvuka no gukurira mu mahoro. Ati muvyaye abana banyu bagakura, nimba mushobora kwiga kandi mugashobora guheza ivyigwa vyanyu,
nimba murima mugashobora kwimbura suko vyari biri imbere yuko tuja ku butegetsi. Mubibaze abakuze bazobabwira uko vyari vyifashe. Niko vyemejwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Yahamagariye abakenyezi baturuka mu mugambwe wiwe gukora cane mu ntumbero yo kurwanya ubukene buguma bwiyongera mu gihugu, Uburundi bukaba bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikenye mu vyegeranyo vy'inzego zibizobereyemwo. Ku ruhande rwiwe, Goreti Iyamuremye n'umukuru w'umuhari w'abakenyezi ba CNDD-FDD yarashimagije utwigoro twa leta harimwo ishirwaho ry'ibanki y'abakenyezi BDF, akaba yaranibukije igenwa ry'abakenyezi mu bibanza bikomeye.